nshimiye cyane abo tuvukana yego nshimiye cyane abagenzi sorry so kubera ko barambaye hafi. What's up guys, bonjour, bon après-midi, bonsoir, moi c'est Vanessa Masato Kiganiro. Ici c'est Bella au micro pour Magic Channel TV. Hama ino munsi rero duse umutumire umu invité d'honneur, umutumire adasanzwe agira atubwire ku bintu bijanye reka ndabimuvugire ni bon ku bintu bijanye genre abana genre bari adopté barya abana badopta et tout. Rero tutarandiriye cyangwa tuvuga ngo bameshe reka tumwakire. Karibu cyane. Ndabashimiye. Wakoze kuza. Wakoze namwe kunyakira. Yego. Tugendere ko twidondora. Mwitwa bande, muhehe, bimeze gute? Murakora, mugira ibindi. Kenshi iyo bambwiye kwidondora birangora. Ariko reka ngerageze. Ni bon. Amazina y'ababyeyi nitwa Sanganirwa Emeline. Nkaba ndi aho niho hangorera, nkaba ndi umumama umukobwa ataravyara. Umumama w'umukobwa ataravyara. Okay. Hama nkaba nsanzwe ndi umuforomakazi. Nkorera ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Hôpital militaire. Nkaba mba mu Kamenge. Kiranga ibyo birakwiye. Nivyo nyene nizo twari dushaka. Hama tugira tuvugane kujanye n'abana bari adopté kwe asi umwana yadopté rero tugira tumubaze genre en rapport y'ivyo bintu yakoze kandi urumva rumbwiye yagize umutima mwiza umumama ataravyara ariyumvira ko adopta kandi urazi ko atari ibintu zoroshe rero reka tumubaze wiyumviriye gute kwa adopta ni kubera yuko utaravyara cyane kubera yuko ari wa mutima mwiza uvuga ati ndabonye umubebe ndamugomwe reka ndamutore. Ni ikintu cyafashe igihe kinini cyane. Sinovuga yuko muri uwo mwanya nadopse uwo mwana nari navyiyumviri mugabo n'ibintu byabaye muri jewe haraciye igihe kinini. Nagize kwipfuza muri jewe kumva ko noha amahirwe umwana adafise ayo mahirwe yo kuronka abavyeyi, adafise amahirwe yo gukundwa, adafise amahirwe yo kuronka umuntu amwitwararika. Numva muri jewe ngize iryo shaka ryo guha amahirwe uwo mwana kugira ngo n'imiburiburi uko nshoboye ashobore gukora ari kirundi gica kingora ashobore gukora ari epanoui. Kubera ko bijanye n'ibyo jewe naciyemwo donc le vécu nibyo byatumye ngira muri jewe uko kumva ko nipfuza kugira uwo mwana. Hama ndabigerageza mu 2004 nakora muri MSF mu Kayanza ngerageza gusaba umwana ariko uwo mwana yari afise se gusa nyina yari yamutaye ariko biratugora abo bantu baratugora kugira ngo uwo mwana bashobore kumuduha baranka no kumuduha ngo tumutange muri orphelinat canke tumutange andi ahantu bikunda. Cabaye igikomere gato kubera ko uwo mwana twari twahuye afise ibiro 4 ku mezi 11. Ari umwana adatwenga, ari umwana atamenya umuntu, donc atamanifesta ikintu na kimwe. Ari umwana adashobora kurya gahwi, ari umwana kugira ngo nayo mata uyamuramize ari kibazo. Hama mugabo uje kuva ndamumenya ntangura kumenyereza tugera ahantu mbona ko asigaye yanzi. Donc nkabona ko asigaye ashaka kunwa amata kagahwi buhoro nkabona ko bikunda. Urumva bamaze kutwankira cyabaye igikomere kuko urumva nanje nari namaze kwiyatasha kuri uwo mwana. Hama après uyo ndongera ikindi gihe ndabaza mugabo sinzi ko kutamenya canke sinzi ko
hayema amategeko y'ico gihe ariko yabivuga Yego. muga kuba ko ntari nubatse bavuga ko no ntibaha umwana umuseribateri Célibataire. donc baha umwana couple urumva ndasa kandi ndacika intege hama naragerageje chaque fois maze kumva ngo ntibaha umwana gutyo navuga ntibasi ari je namwitoreye nibaza ko batomunye naragerageje rero aho naciye hose kuko nakoreye ku matera kenshi Yego. nagerageje kuraba ko noronka ayo mahirwe ndayabura urumva kuva muri 2004 uyu mwana nkaba namuronse muri 2020 wa mwana nyene donc wa undi wa mbere waramuretse ndabireka niyo nyishu yo mu nyuma y'ubuseribateri Ndabireka. ndabireka Okay. hama haragera igihe ndabadekuraje kwa urabiheba. ndavi mu mutwe nyene birambamo Uravyikuramo. yego hama nca ndonka rero uwo mwana mama ntavyiyumvira na buhoro buhoro urumva watangiye kumurondera kuva 2004 ucumuronka 2020 hama uwaronse 2020 wamutoye gute wamutoye he mwahuye gute uwo naronse 2020 cari igitondo nk'ibindi bitondo vyose Yego. hama ico gihe uwo musi nakora mw'ijoro mugabo hageze nko mu masaa 3:30 ndavyuka ndavuga nti reka ndabe telefone ndabeho quand même ta message iri urgent hama nsubire nduhuke Yego. ca mbona muri groupe imwe n'abantu twari kumwe ya WhatsApp batangaje ati twaraye dutoye umwana mudufashe kurondera mama wiwe Yego. hama jewe numva nyene hari ikintu kinkwetse muri uwo mwana ntazi nca nsanga ku ruhande uyo muntu yatanze iryo tangazo nca ndamubaza uwo mwana ca mbere nabaza ko ari umukobwa canke umuhungu Yego. atari uko abahungu ntabashaka ariko nuko amakondisiyo ndimwe ubu numva umengo umukobwa vyonyorohera kubera mu nzu nsanganywe abandi bana b'abakobwa Yego. nkaca numva nti ari umukobwa vyonyorohera gusoma hama acarambwa ati ni umukobwa ca ndamubaza angana gute ati ni umubebe ndamubaza nti none arihe acambwira ati ari kuri zone ari kuri zone rero wose gwanje hama acarambwira ati kubera iki ni kubera ko hari inyishu nigeze kuronka kandi iyo seriba nari ndimwo n'ubu sindayivamwo donc ndarisika kuronka ya yindi nyishu nyene hama kandi bisubire kunkomeretsa no sishobora ati none uri he ndi muhira none kuri hafi kubera no ntinesiste pasingenda Yego. acavuga ati basi reka je ndakubariza yego wowe umbarije sawa ndagenda uwo nabajije rero wewe bari bamuraranye mugabo yari yazindukiye ku kazi aca afata undi muntu bari kumwe acaramumuha kugira ngo amutware kuri zone donc wewe wari ku kazi aca telefona wa muntu amufise kuri zone acavuga ati mubarize meme ngo arashaka uyo mwana Yego. mu minota mikeyi acara telefona wa mudamu ngo sinakubwiye ngo genda utore umwana donc zari nk'inzozi Yego. zari nk'inzozi ati how sinabitahura sinumva ingene uwo mwana donc iyo byose navuga nuko biri kose umwana birasaba ikiguzi birasaba ikintu naho uwo mwadopta birasaba ko haguruka quand même ukagira iyo démarche ya adoption donc sinumva ingene jewe novyuka gutyo hama ati genda utore umwana hama abimbwiye ico gihe nta kindi kintu niyumvire numva ko ari ukugenda gutora umwana ca ndavyuka nababwiye ko nsanganywe abandi bakobwa mu nzu kandi bo barakuze ndibuka ko nasohotse nshanga uwari muhira ico gihe ndamubwira nti tugende gutora umwana ngo umwana ntengo he tugende donc nawe umengo sinzi urumva yabaye tushe cyane hama nca ndagenda nshitse kuri zone ikintu ca mbere nakoze kuko nari nabarije uwo mufise ahantu ari ndagenda ndamutora ikintu ca mbere nakoze kuko jewe ndasenga imana ndubaha imana cane ca ndakira wa mwana nabwiye imana nti nimba vy'ukuri shobora kumubera umuvyeyi donc nkashobora kugira ico ndamumariye ubigenze neza umwana umuntu ariko nimba ubona ko si jewe donc si jewe yagenewe uyu mwana ntindasaba uze kumuha une famille mukunda famille mwitaho mais dans l'entretemps même avant ko nsenga wa mwana nkimwakira numvise muri jewe nuzuye ikintu
donc ndi paisible nuzuye amahoro menshi cyane ntokumva hama maze rero kusenga gutyo sinasubiye kumubahereza naciye ndamugumye nca ndamwinjirana muri zone hama nca nsanga ico gihe rero nca nsanga uwo muntu yari yamuraranye nca nsanga yamuhaye amazina ariko baca barambwira bati nawe urashobora kumwita ati ubu ni uwawe nawe urashobora kumwita izina ushaka ritandukanye nayo bamuhaye nca ndamwita amazina donc urumva kushika aho nari nkiri mu ndoto fete bitahura ntarahayariza ibyo ndimwo genre bya bindi umenga uriko uragenda usinzira ego kuko iyo umuvyeyi yibungenze canke ubundi hariho amazina umuntu yumva yo kwita umwana wiwe urumva bampaye ngo ngende donc ndafise droit yo kumwita amazina umva gushika aho ko zari nk'indoto nta mazina nta na kimwe sinumva ivyo ndimwo au fait haba niho nsohotse ngiye kubitapisha numva umengo hariho umuntu turi kumwe ariko aranganiriza donc ndavuga nti uyu mwana kubamuvyaye donc kubamukonsevye kuri se no kuri nyina uyu mwana yabaye ikibazo yego kuko iyo ataba ikibazo ntibari kugira ku rwego rwo kumuta hama naho nabamutoye nabo yabaye ikibazo yego kubera ko ntibashoboye kumugumya bamuzanye muri administration ca ndavuga nti nahashikiye muri zone nubundi aracari ikibazo kubera ko muri zone naho bariko bararondera aho bamushira yego muga kuri jewe si ikibazo kuri jewe ni nyisho yego donc automatiquement non iba iraje nyisho prénom prénom ca ndiyumvira nti ni c'est un cadeau c'est un don du ciel muga nkumva ko sindi mwite don ni ry'abahungu non plus ndamwita cadeau ntibiriko biraza canshira ko gift nisho gift hama mugabo ndavuga nti uyu mwana rero uyu mwana jewe ndamutoranye donc ndamwakiranye urukundo rwose mugabo uyu mwana ntagiye kuba kuri jewe jenyene kuko ndamutwaye mu muryango wanje donc sinari sûr que mes petits frères et sœurs bamwakira sinari sûr que abagenzi banje bamwakira umva mu kibano niki ndavuga nti mbwa uyu mwana donc nakubwiye ko ndakunda Imana ndi umukristo ndi refera cyane ubuzima bw'iki Kristo numva shaka ikintu ndamwaturako kizima kizomuherekeza kizogumana nawe ndavuga nti rero muri ayo ma situation yose uyu mwana ndiho canke ntariho turi kumwe canke tutari kumwe uyu mwana arakeneye ubwenge ego ca ndamwita Abigail donc ca numva amazina aruzuye ariko ego ca ndagenda kuyatapisha ndibuka ko umuntu yariko aratapa yambwiye ngo uyu mwana ngo vraiment ngo nanje ngo nari numva no mutwara ngo mbwa ngo madame yonyica ngo yombaze iyo ndamukoye ca ndamubwira nti uyu mwana rero ntiyari gwawe uyu mwana yari gwanje ego aravuga ngo niko aya mazina nti aya mazina wewe byo kugora kubiyumva kandi nanje byongora kuyagusigurira ubunyene ni mugabo ayo mazina nuko nyene ameze hama canda ndayatapisha ndaheza antu ama démarche ngaho kugira ngo nandike ko ari je ndamutwaye hama bangirire iyo extrait de naissance yabo nyene en tout cas nibaza ko mwisahani nusu byari bihetse yego canda tahana umwana kuva uwo munsi acaba aroyobwira tugiye gato kuva ukimutora kugeza ubu ingene mubanye ingene ibintu bimeze biriko biragenda yego bon maze rero kumutora nkamushikana muhira urumva ko nari ndamutoye kuri zone sinari mfite ubwoba ngo bazombwira ko ariwo nibye canke iki non plus sinari mfite ubwoba yuko hariho umumama havaza kumbwira ngo umwana wanje ngo ndisubiyeko mugabo narigumanye ubwoba bw'uko nshobora kubona nka couple jet baratwibye umwana kuko igituma naravyumvira cane navuga nti umwana namuronse afise trace ya vaccination donc narabona ko bamuteye urucanco rwa mbere hama ikintu umuntu yamusigiye ko agapapuro gusa
kanditse ko ngo vaccin ku mwezi na nusu. Donc nkavuga nti mu Kiswahili deje hama nkavuga nti uyo umuntu n'umuntu yamuvyaye akamugirisha vaccin ya mbere kandi atena ko azogirirwa n'izindi vaccin. Donc nari muri confusion nyinshi cane mu bwoba mugabo nkaguma nizeye nkavuga nti mana nimba wa permise ko koko uyu mwana ndamuronka nibaza ko urazi kuzobigenza ingene uzoca inzira. Ndamushikanye rero muhira urumva ni inzu itarimo umwana itigezemwo n'uruyoyi kugira ngo uvuge ati ndafise ibintu nari narabitse ni ibintu binguye ko ntari niteguriye. Ubu busi narifise amahera mu nzu amahera ashika nko kuri 250,000 nagomba nje kuriha ideni nari mfise ahantu ndavuga nti monje donc ntibisa na urgence niyo ko nobanza nkarondera ico mfuka umwana nkarondera donc ibintu bitangura ibisigaye on va gérer. Uwo munsi nakubwiye ko nari mfise izamu akazi sindagaheba akazi sintelefona ngo navyaye cyangwa ngo naronse umwana utigeze utwara. Donc nca ntangura rero kuja muri réalité ya bya bintu ninjiyemwo rero urumva za ndoto naho zari indoto mugabo quand même nca ntangura kubonamwo ukuri k'ubuzima. Ntangura kwiyumvira sentiment nagize nuko uyu mwana namutoye nivyo namutoye bamutaye mugabo nanje ngira ndamusigaho nze ku kazi. Donc niyindi roje kurondera n'abamusigara kundi kumuta ubugira kabiri. Hama nkavuga nti mu nzu nayifise abakobwa bakuze mugabo sindabashira muri donc ni choix yanje ni jewe nabihisemwo non plus ndabempoza uwo mwana kuko urumva donc bica biba byinshi muri jewe cyane. Ariko icyo nakoze ubwa mbere urumva ndagenda ndarondera ibintu elementaire pampers ngura inusu renjete biponze ibiri bya bindi nyene uvuga ati bitangura kuko urumva ko nari mfise n'ubwoba nti je ne sais pas si demain après demain ata muntu aza kumutora. Hama nshika muhira naguze ibyo byose mugabo kuko urumva natanguye kubona ko sindiko ndarotana ibintu réel umwana araharari ngaho ntangura kwiyumvira ingene nzomutunga donc ingene nzomugaburira. Ntangura kwiyumvira kuri shwa y'amata ndavuga nta mata y'inka si niyo yonzimbukira mugabo si premier choix kubera ko arasaba ibindi bintu byinshi kuyategura kugira gute est-ce que wa mwanya nzowuronka ico ni ikibazo ca mbere. Avuga nti nkamugurira France le naho est-ce que nzobishobora ko atavyo nayo niteguriye kandi nabona ko ndi jenyene nta wundi muntu nta niki kandi nta nuwo nza kubwira ivyo bintu ni jewe ni wewe nawe. Ico kintu kirangora cane ku buryo narinze nshika 18h ntarafata decision mugabo ku kazi naravertishije ndasaba ndabira gato ndaza kuza mugabo nza ncerewe nca ntoramo umukobwa umwe muri abo mbona kuze ndamubwira nti rero vyabaye kandi bibaye tutari twiteguye donc witegure kurarana n'umwana. Ndamwoza nca siga byose ndabigize neza hama mata finalement ndavuga nti no reka ngure France le ibisigaye mana jewe nakoze ibyo nshoboye. Nca ndagenda urumva ku kazi mugabo nca ndabasaba ko mu gatondo bamuzindukana kwa ko naratena ko ndamugisha consultation ku pédiatre quand même ibintu vya mbere tubirabe ko bimeze neza. Hama bukeye naramujanye ku pédiatre arandabira ko je nkimuronka namuha 10 jours canke en tout cas 10 à 15 urumva namuha 2 semaines n'umupediatre arambwira ati jewe ndamuravye umwana ndamuha 10 jours kandi ndamuravye ari en bonne santé nta nakimwe ameze neza turakoresha ibipimo ndibuka ko wari wambajije ngo none uwo mwana uramutwaye ntuzi ko akomeye umutwaye none kandi vraiment nico gikomere ca mbere nagize kubera yabibwiye avec dégoût. Hama nca ndamuraba mu maso nca ndamubaza
n'abagwaye barabaho mugabo muri jewe nashaka kumubaza none uri sûr jewe uri sûr ko jewe bimeze neza yego cyabaye ikintu ca mbere vraiment twahuye nkumva ko kinkomerekeje donc bien évidemment ko nsanzwe ndi no kwa muganga sinari kubireka navuga nti ndamupimisha kugira ngo turabe ingene bimeze umuntu amenye n'ibyo ashaka gukora hakiri kare hama casanga heureusement sanga byose bimeze neza aho rero niho twatanguye rero ubuzima bwanje na bebe nshimiye cyane abo tuvukana yego nshimiye cyane abagenzi sorry kubera ko barambaye hafi ibintu ntari niteze donc baradopta umwana nkanje antuka kuva uwo munsi namaze amezi 4 atakintu nsubiye kugura barandavye genre baraza kunyibarutsa uko urumva ndi umukobwa d'abord umukobwa yipangiye yibana turafise uko tuboneka mu kibano hama kubona ko hari abantu biyumvira ko wa mukobwa yaronse umwana muri ayo makondition wa mwana nawe aba afise etiketi y'umwana yatawe kumva ko hari abantu bo kwiyumvira ati tuzoza kukwibarutsa donc muri iyo terme nyene apana turaje kukuraba baravuze tuzoza kukwibarutsa hanyuma nibaza ko c'est pour la première fois maze igihe kinini jewe nibana naravuye muhira mba mu buzima bwanje muga nibaza ngo ni rya mbere nari mbonye abagenzi banje bazira rimwe bakaza muri ubwo buryo bakaza bikoreye bakaza baje kwibarutsa donc ni ibintu vyakoze ku mutima wanje hama bigatuma na twa tundi tuntu duto tuba tutaryoshe utwirengagiza yego vyarantangaje sisha barabizi ndabibabwira bisi yose bwasisha kuronka uko ndabibabwira kuko ntibazi ico bakoze haba kuri jewe haba ku mwana kuko uko jewe mererwa neza niko na wa mwana nawe shobora kumuha ya affection n'ibindi numva rero nakubwiye nti ya inquiétude twibaza ngo umwana azogiki umwana azobaho gute donc ubwo bwoba wa mwanya ucurahera kuko urumva namaze amezi 4 naraharuye ntaguze pampers kandi ntaguze amata kandi ico womenya bebe yanwa igikopo France lait 2 jours kandi urumva ntitwigeze tubura amata n'umusi n'umwe nta kintu na kimwe yigeze abura n'umusi n'umwe ico gihe cyose donc izo 4 mois zakurikiye bivuga ngo rero umva bwa bwoba bwo kubura ico ndamuha mugabo osi na bwa bwoba bwo gutinya ngo haraza umuntu bwari ko buragenda buramvamo umva uko umwana ndamumarana iminsi niko bwa bwoba bwagenda buramvamo yego ubundi bwoba nari mfise ubu ntoba ngifise donc ntibubura mugabo ubusi nkibufise kuri urwo rugezo bwari umwana niyakura akabimenya azovyakira gute eske uno musiko ndamufise azi ko rije ndi mama eske ico gihe niyabimenya bizoguma gutyo narifise ibibazo eske none uwo mwana ntashize mu nda tudasangiye amaraso je ne sais même pas nimba ari umunyarwanda nimba ari umukongomani nimba ari umuganda nimba ari umukenya nta na kimwe nzi eske uwo mwana vy'ukuri donc tunywane kuko jewe nishwa jewe ndakuze si nta numwe yabinyempojeje donc le fait ko ari shwa nabigiyemwo ndabishaka mugabo none uyu mwana eske wewe azoba vyisanzemwe bizogenda gute hama no nkibaza kakazi kanje ndakajako none uyu mwana azoronka umwanya wo kuntandukanya n'abandi canke azomfata nk'abandi bose ndafata rero urumva naciye mfata namaze 6 mois nja ku kazi no gusenga gusa ibisigaye byose ndadepoza urabihagarika hama nca ndafata au moins amasaha 2 ku munsi na pratika méthode bita kanguru
abo kwa muganga barayumva vyoroshe mu gikiriza nta kintu kiba ntuba wambaye hama umwana ntaba yambaye ese pampers peut-être hama ukamuryamikamwo akagumamo ugaca umufukira ko donc mu gikirizi wa ni nko guheka mugabo ugahekera imbere ni kuvuga bituma umwana mwumvi hariho umwanya hariho murakreya izindiriya kwa gusoma rero nihaye ico nkavuga nti naho noba navuye kazi narusha naho byo byagenze gute omwe amasaha abiri hama nca mfata iyindi ngingo donc nagerageje kurondera utuntu twokogwa nanje gusa ihagira undi muntu adukora kugira ngo kameme ndabe yuko wa mwana adushobora kuntandukanya n'abandi ba hama nta wundi muntu yamwogeje gushikara kwiza umwaka ata nta wundi muntu yigeze nta numwe yarafise uruhusha wo kumwoza mpaka jewe ndamwoza gushikara kwiza umwaka hama na osi sinaronka umwanya wo kumesura mbwa izo mpuzu narazigoroye ico gihe cose gushikara kwiza umwaka yego donc ivyo nabikora muri sense kuvuga ngo nimba ntamutwaye mu nda ntateye igise mugabo ntegerezwa gukora uko nshoboye kugira ngo wa mwana aronke iyo affection aronke rwa rukundo yumve ko urumva naho ntashobora kumuha ibintu byose mugabo ivyo jewe nshoboye kumuha ndabironke urumva nuko twabanye tubana gutyo hama muri izo realite aussi niho nagiye mbona ibintu binkomeretsa ibintu ntatahuye ibintu ntakunze ibintu nagiye kwiranda compte ko ni ibintu bihari ariko ni sujet tabou ni ibintu twahoze ni ibintu wa mwana urumva wa mwana aguma umengo n'umwana ndakivuge gute n'umwana ngira ateye isoni canke umwana kuko narasera ku gacomva umuntu aravuze ngo yo guhewe ngo kakana gasigaye gasa neza n'ubu sindabitahura kuko sinigeze ndamubona asa nabi yamye asa neza kuri we sinigeze ndamubona asa nabi kandi pe mfise umwana mwiza cane pe mugabo kumva umva umuntu ngo yo ngo kuva hari ibereye iwawe ngo sigaye no je sinamuremye yavukanye iyo shusho nyene donc jewe nta shusho namuhaye donc ivyo bikankomeretsa mugahura n'umuntu ko yo ngo pe kuretse kakana ngo musa kandi bose ukungene bavuga bakoresha ton iri bizarre bakabivuga nabi mu kuntu bidakenewe bikomeretsa gose hamuntu akakubwira ngo cyo kuretse ko uyu mwana wakanaye ngo umengo ngo gasa nabi wanyu donc ni yaba byo kunda mu mitwe y'abantu byo bintu bikavayo bo bihanagura bakamenya bavugisha byo yoha yego byo epuye hariho si ibintu byose mpaka tubivuge urabizi neza ko ujya mwana ntamukuye mu nda nanje ndabizi rero nta kamaro ko kubimbwira ubuzima bubandanya ego ni ibintu ntatahuye hama ni ibintu nagiye mbona urana abarundi turafite ukuntu tumeze ashaka kutakubwira ikintu ngo adodorire ko mugabo akabona ko hari ikintu yashatse kuvuga nagiye mbona ko ngo ni wa mwana mu maso y'abantu ni wa mwana ategereza kuba sale parce que no watoye donc wata genre yarara reka tukivuge gutyo tellement que urumva hariho nk'ahantu nashika nkazo gutyo kwewe ngurazi ngene wa mwana ngo gorabegwa donc amapropo adakenewe donc ivyo byagiye birambabaza cane hama nkumva bikanankomeretsa donc nturi bwishure nturi buvuge nturi bugire gute mugabo ivyo byarankomerekeje cane ibindi byankomerekeje ni abandi ba mama yavyaye araronka uburenganzira ibyo byose hariho amasaha bamukurirako kugira ngo ashobore kubana n'umwana donc jewe sinamukuye mu nda jewe sindamwonsa jewe ntayo ayo masaha ntayo nshobora kuronka hanyuma kandi amategeko ntadupermeta kuronka ivyanditswe ubwo nyene ko mwana ari gwawe donc tu dois attendre ukarindira umwaka wose wa mwaka rero ni wahera uzoba wariyakiriye ya masaha ntayo uzoba ugishaka wa mwana azoba yarabaye gutyo yaragize gutyo donc ni ikintu ntigeze numva ko mu mutima wanje carankomerekeje cane ndavuga nti mon Dieu est-ce que hoba hari ukuntu ayo mategeko boyahindura gatoyi certes ntibaduhe ayo makonje prénatal cyangwa post natal mugabo quand même hakabaho ga considération gatoyi
par rapport y'abo bantu bagiye muri ivyo kuko urumva hariho nabo nigeze kuvyishura mbabaye ndababwira nti mwebwe ntimunconsidera nk'umuvyeyi nimuganagira ndababwire ko moi je me considère nk'umuvyeyi donc urumva ivyo bintu biragoye cane mugabo d'une autre part ugashushaka kubatahura kubera yuko bakoresha amategeko umva bakoresha amategeko mugabo quand même jewe ndashima naho vyarangoye cane ku kazi vyaragoranye gose kuko ndari umuntu arara madamu hanyuma urumva sinzomusigira nta papa we ndamusigira nta urumva byari bigoye cyane ndavyibuka ko namaze amezi ashika kuri 4 ntonda ku kazi ndira ariko nkavuga ngo ntegerezwa kugakora kubera ko niho hava na vya bindi ariko ndashima nararonse abakolege kameme babitahura naho bose batabitahuye nararonse abantahura ndaronka abisakrifya kugira ngo nshobore kubana n'uwo mwana hanyuma kandi mu nyuma ndateba ndoroherezwa ndagenda muri service ahantu ntarara izamu donc quand même naragiye ndoroherezwa muri ubwo buryo mugabo muri je nkibwira nti est-ce que none ni ntaco koko canke se ntaco hindurwa kuba mama baba fonctionnaire baronka abo bana muri ubwo buryo naho batoronka ya congé de maternité basi bakaronka basi n'isaha imwe basi yo kubana n'uwo mwana kuko nibwira ngo igikuru suku mwose ahubwo igikuru ni wa mwanya umuha kuko ndazi ko rero n'abamama babavyara bakabakura mu nda mu nyuma bakabura amaberebere bikabira hetse yego imbere yuko turangiza amategeko watubwiye ko kumwandikisha nibiki vyahereye hajya canke hari abandanye izindi procedure kugira ashobore kwegukira bwite amategeko rero urumva baragusaba bati umara umwaka umufise ata muntu araza kukwitwarira ata muntu araza kumureklama yego hama ubundi imanza ni zibiri donc wa mwaka uheze uca wangaja urubanza rwa mbere ugasaba sentare yuko igira yemeza ko uwo mwana yatawe yego ubwo rubanza rero uruhejeje sentare yarusomye niho mu nyuma yago usaba ucushingisha urundi rubanza rugira kabiri rwo gusaba uburezi burundu urumva rero ahantu bisaba imanza zibiri jewe naratomboye niko novuga ntibyatevye cane mugabo hari igihe biteba mu mategeko hari igihe biteba hama nyene ndaprofita ntawuzi aro byo kumva uyu canke uriya nkumva umengo bari bakwiye kame mu mazi umwaka wose utunze uwo mwana adashobora kubenefisia mitiweli yawe adashobora kubenefisia ikintu na kimwe kwako legalement nta na hamwe biba byanditswe ubu gikoresha cake ya extrait de naissance kibishe cane canditse ko père et mère inconnus kirabishe gose ku buryo ndafise nkubona abajije yari muri même situation yanjye ngati je narakibitsa ahantu kure jewe ndagikoresha kwa muganga mugabo sije nzobona biraheze navuga nti none nta kuntu izo manza ko nubundi ni hahandi nyene ntawe muburana ni audience publique donc nta iki est-ce que izo manza nta kuntu dushaka kubera rimwe umuntu donc ubwo rumwe go kwemeza ko uwo mwana yatawe bakagira ko baguha ubwo burezi burundu kubera ko kame murumva warindiriye umwaka hama ubwo rubanza rumwe ntiruja munsi ya 3 mois nurundi munsi ya ayandi 3 mois urumva deja hari igihe uja kubironka umwana akwijije imyaka 2. Okay, mukurangiza nta manturo wotekerera abantu bafite umutima mwiza nk'uwe wawe bien sûr babona abana bagashaka kubarira cyangwa bagashaka duta mugabo bakagira bwabwo nk'ubwo wari ufise ukavuga ati ibi bintu uku ntaco bahanura canke cotuma bashira amazina jewe rero abafise umutima mwiza wo kwakira abo bana ahanini numva umengo sibonoshira ko insistance yego jewe numva umengo noshira insistance ku bandi bantu kubera ko hariho umuntu yumva adashobora kurera umwana w'uwundi adashobora kwakira umwana atazi iyo yavuye atazi iyo yajava mugabo non seulement adashobora kubikora mugabo n'uwabikoze akumva umengo abishoboye no kumukubita yomukubita ariko nagomba ndababwire ngo nta mwana n'umwe yipfuza kuvukira mu makondisiyo nk'ayo yego nta mwana n'umwe
yipfuza gukura ababaye ico nta mwana n'umwe asaba gukura atagira identification parce que wewe uramutora uramwadopse uramukunze uragira gute ivyo uzomuha vyose hari ikintu utazomuha donc nk'ubu nka je par exemple hariho nk'igihe mpana niyumvira urabona urunganwe turimwo le monde évolue umwana azoja kw'ishuri hama barakubwira ngo mama ngo abandi kw'ishuri ngo barambwira date d'anniversaire ngo urumva ico deja n'ikibazo hama ngo navukiye hehe mu bitaro vyahe navutse sanga puis c'était comment urumva deja ni kibazo kinini cane hama je nkavuga nti ejo canke hirya je peux ou ne pas me marier ni kuvuga ngo ndongowe tamye ninagira imana uwo muntu akaboneka akaza tuvyumva co kimwe mugabo kandi ni kuvuga ngo ni ntana donc nta na paternité ndamuha nta na trace kubera ko iyo vyashitse ugatwara inda ukavyara umwana ashobora kumwe ati uvuka kwa banaka ati bariye naho bakwihakanye burya uvuka hariya mugabo jewe ntana hamwe naho mfise nje kumubwira ni kuvuga ngo rero abo bantu babiri uwo yamutoye n'uwo yatowe bose barafise ibibazo donc nobwira aba bandi bantu s'il vous plaît uwo muntu aba yirengeye akemera kuba muri izo dilemme kuko ni ibibazo vya misi yose bigusaba kuba kwambara inkomezi ku munsi kubera ko uko mwana akura niko n'ibibazo bivuka byinshi navuga nti rero iyo mubona ko mwe mudashaka kubikora mwese mwihoze bajya bariko barabikora uwo muntu yabigiye mufuma muraba nk'umusazi nyene umureke canke mu banko hano kubera ko hari igihe baduca intege ko je ndibuka ko hari n'umuntu yigeze kuza kumbaza ngo ngo ndakubaze ndi ukajya kana ngo murarara ati donc hari ibintu biteye ubwoba mpereye kuri abo kubera ikirere abo rero nibo baca intege na babandi nibo baca intege donc n'uwo muntu yogize ngo agira yavance kuko barakubwira ibintu nta bintu positif bakubwira bakubwira ibintu negatif ngo uyu mwana niyakurango usanga arakabandi usanga arakasambanye ariko nuwo wavyaye nawe birashoboka akaba plus que ça rero novuga nti l'avenir y'appartient ku mana nta muntu ashaka kumenya icugoro yaruzovamo hama kuba afise uwo mutima mwiza rero novuga ngo ikintu cose ciza kirafise ikiguzi kandi naho wowe utabona ico uri kurakora naho wowe utari kurabitahura moi je me dis toujours que umwana akoreye mu muryango akuriye mu muryango vyotuma gusumba orpheline ego rero nkavuga nti wewe wobikora ukabikora utitayeho ku bicantege kuko ntibireka utitayeho ku majambo utitayeho ku kintu na kimwe ukabikora kubwa wa mutima w'urukundo wumva uri muri wewe ico mvuga nico nabonye suko nari mu buryo bwinshi suko nari mu bintu byinshi suko n'ubu bitangora hari igihe n'ubu bingora nyene nkiyumvira hari igihe nako ukavuga ati nabishibi ari n'igihe wumva kantu ati ibi bintu nagiyemwe est-ce vy'ukuri ndabishoboye yego je birashika nkavuga none uyu mwana ko namwakiriye vy'ukuri est-ce nzoshika kwihangiro nzomushikana ahandi hantu ariko ivyo byose ntaco bitwaye wewe uratangura kandi Imana ibiri kumwe nawe abiga twite murakoze cyane kandi mwarahezagiwe cyane gose mubandanye guco nyene na guco Imana izobongereza kuvyo mufise amen hama bakunzi ba Magic ngo twanatwe babwiye be a blessing and soul of marabera umugisha umwana wamubera inyishu biraryose no bibabaje ababishoboye courage cyane gose hama mwakoze kudukikirana genda mugire share partage byose mu liking turakunda cyane ciao